Rifa Films Company, breaking boundaries. Parike hao ni sawa. Mzee. Karibu sana. Asante mzee. So, wewe ni sawa. Ni nizere ko atamuntu yabonye plaque iyo modoka. Basha. Mzee, cyo kwizeza gusa. Nta muntu numwe yayibonye kabisa. Kandi idili na ihejeje ikintu cyose kimeze neza. Ni poa kabisa mzee. Urazi neza ko umugabo aho gutururimi yota mahera. Jewe mpejeje kuguha mahera. Tuzoba tuvanye ko. Ukazosubira kundondera kubera ko wibaraguje unaenda kujisemesha tubitu agosha droite. Nzokwihakana mvuge ko ataho nigeze ndanakumenya. Nzokwigarama niko bavuga mu Kirundi cyiza. Mzee, mimi kitu ambacho naweza nikakwambia, yani wewe kuwa uaminifu na mimi. Kwa kuwa mimi ni mtu ambaye nafanya kazi yangu kwa usanifu kabisa. Wala sio na tatizo kabisa. Sawa? Yeah. Sawa. Akaba ari uko bimeze. Wewe hinge ndaguha mahera ya. Nicho nyene gisigaye na kindi mzee. Sigaye uko umma mahera yanje. Ibindi unatakiwa uwe na uaminifu na mimi. Kwa maana hii ni kazi ndogo sana kwangu. Na hata siku nyingine ukiwa na kazi ambayo unatakiwa kunipa, wewe usio na tatizo na mimi. Kama ni kumuondoa mtu ni kazi ndogo kwangu. Sawa? Ahaka kazi kabera keza. Nuko umuntu agakora kandi ntamenyekane. Usiwe na wasiwasi na mimi mzee. Kinachobaki tu nipe malipo yangu mimi niondoke. Sawa? Anahejeje no kuyandika no gusinya gusa. Asante mzee. Okay. Asante mzee. Siku nyingine ukinihitaji usisite kuniita. Sawa. Okay. Ndakubaza. Abo bantu bakoze ivyo bintu wabamenye. Urumva jewe nagiye ngikuzana imiti yo muganga yarantumye. Kubera ngaho bari bayibuze. Rero mpagarika taxi. Nk'iyo taxi nk'iniko ndavugana n'umutaximan
baci bamuha ibintu mu maso. Nukuri nakubwira yuko noba nababonye shano wambeshe. Birababaje cane. None urafise abansi? Urashaje by'igihe umenya gutandukanya abansi n'abakunzi. Cyangwa ngo batandukanye barabe ku maso. Kare. Ubushahari usanga waroze ko ari umugenzi wawe atari inamba ya mbere mu bansi bawe. Ariko ntuzi yuko no wasomye Yesu yariko aramudandaza. Oya nyene nshatse kuvuga ko atawe uradekarara basimba bikubwira amasomo yandika kwankana. Sha, je nukuri atari abansi papa yansigiye. Ujya abandi bantu nibatse ko wowe ari abansi banje n'abantu badashaka yuko ngira amatohoza yimbitse y'umuntu yishe umugore wanje. None amaso nakurya wiyumva gute basi? Sha mu mwanya w'umutware ko urameneka, ariko ubu ntari kubona ivyijiji gusa. Numva kwiyata, numva nyine meze neza. Biraboneka neza ko uwo muntu yakoze ibi bintu yarakurindiriye igihe kirekire. Ariko ibi bintu nahora ndabibona mu mafilime gusa, sinari nzi ko bishobora kubaho. Kayaka ntihatari, hajya uvuga nturabona. Yawe umeze gute? Wumva umerewe gute? Sha, jewe nyene reka tubireke je ivyanje sishaka kubivugako. Reka turindire basi vyawe inyishu baza kuduha. Okay. Nadashatse wicuye uvuga ko muganga ntaco. Ndibariza muganga. Fico, ibintu kubera kubakwa no kuribera babaje cyane. Hako bomuri. Mwenjuru hari Imana ikomeye ikora ibitangaza n'ivyabonaniye twebwe abaganga. Ndagusavye rero, gerageze uriko wiyumvira ku bibazo uriko urahura navyo kugira ngo bitagutera iyi stress. Tindeze neza ko Imana izoca inzira. Ntihatari reka. Nakwira ryo ubwanje sindarumwe kuvyumvira. Sindiko ndanabitahura. Nyine ndabaye nyine vyose nk'ubu kweli. Umunsi mubi. Umurasha Fico, umura bizogenda neza. Navuganye n'umufite amaroge wo ngaha. Yavuze ko ari akagorane k'imbonero kandi gashobora gukira. Ariko ngo wewe ntagashoboye. Gusa yanyemereye yuko agiye kurondera solution. Umwanya n'umwanya turashobora kumenya ibintu twokora. Allo? Sa? Okay, ndaje ubunyene munota umwe. Mana yanje, ndaje ubunyene munota umwe. Okay. Mana we. Fico. Sa. Baraje mukanya bagushirira n'umutima maso. Hama baje bagutwara muri chambre. Jewe ndagize ka agence ariko cyanza kukuraba. Sivyo? Sa. Sosa. Hajya bavuze ngo bizoshobora kubona suyo kanura. Ego. Hari amahirwe yuko usubira kandi kubona. Ndagarutse. Sa mwakoze.
ngo bamubonye agiye muri kantine hama acaremberayo tindi ko ndimvira ikintu yuba yari yagiye kuronderayo nta kibuze basi ntiyari gufuma arondera umuntu atuma niba yarakeneye ikintu n'uwo canke ikintu afungura mana yanje gusa nukuri ameze nabi cane bana isina ijuru yuko ijina kozi canya iki cyo tuma kweri nca muri ibintu bimeze nk'uko ndabaye yobu nyine yobu ihangane Fiko kandi nibisanzwe nubwira ikibazo bizohera nkuko nabikubwiye kare izerere mu mana ifite inzira nyinshi abona ko ndiyumvira nta kuntu uhamagara biwabo kugira ngo baze bamugwaze bongere biyumvire ingene bokwegeranya amafaranga yo kugira ngo bamujane hanze kumuvuza kuko ngaha muri bino bitaro ikano ngaha mu Burundi hose nta vyuma bihari vyo gutuma bamukorera operation ategerezwa kuja mu kindi gihugu Jina wabonze ntabi wabuzi tari mupfaniki mupfaniki nyene no umugenzi bisanzwe tu ariko ntacyo ndakora ibishoboka byose mwene mukora ibishoboka byose maze kumbwira ibyavuyemo nta kibazo Fiko birashobora kutakorohera ko numvise muri facturation yo kwavuga yuko amahera akenewe kugira ngo aje mu Buhindi bongere bamukorere operation ari hagati y'imiliyoni 200 na 300 umva biza korohera miliyoni ngahe hagati y'imiliyoni 200 n'imiliyoni 300 Jesus Christ Ego kweri ariko koko nta nubwo mubona ko umuntu yakorofye ahari bwami ari ahantu hiyubashe hisuku n'isura mukasiga ugo rurato hanze muko munazi ingene umuntu ayetera akagongo kagahoga gutinuka arimo arakora isuku namwe mugaca muvyo muvuye ibyo mwayoroye mu mabarabara byose mukarunda mu mazu y'abantu icyo ndimo ndavugana ntacyo wumva ngo mbeho kuwe nta kumenya uruwaye kangahe ushobora kwinjira ibwama ahantu hasa nk'uko utadodoye ni muri wese no hatabari ku muryango urakoma amashi bakumva ko ari umuntu agombe yinjira uvuga jewe ariko mana abantu nkamwe bwe muteranye ishishi urumva ingene wizezetesha nk'umuntu atagira ubwenge na bubiri ndimo ndavugana nande rero aho ubona turi bangahe nubundi muzi jenga handatunuka kagongo ndimo ndakora isuku ahasi mu mpene no mu nka nyaruko soka hanze cyane ubwo buratwariya kururata asikiwe urambare ngene bisa nta niso ni mama giye nubundi muzi usuriye kubahuka inzu nkingi ukazana urato ngaha zocenda ruta muri pubera aha ikindi nacyo humura ntiwirige uriruhisha ngaha nije mvuga ijyambere nkavuga n'ijyanyuma nimba hari umuntu yaguhenze ngo ngaha baraza kuharondera akazi ngo reho akazi kabana b'abahungu ntagahari ngira wabonye ukuntu hasa ko genda gashoboye ngaha nta muntu w'umuhungu nta muntu w'umugabo azopfaje gukora ngaha rero nimba bazaje ngo uje kunyirukanisha subiza mero mu isaho nibigishobotse urabona sohoka kwanza genda hariya uhamuwa guhamagaye umurindirire hariya cyangwa arakwinjiza nyaruka hariya nihende ngaruka ndagusanga ngaha cyo cyumbo wondiwe
Yo, nimufashe. Yo, ntabara. uyu mushitsi n'inshuti yanje afise ikibazo c'amaso ubu ntari karabona neza nawe ndibaza utahura yuko umuntu agendana ubumuga bwo kutabona abakenera ibintu vyinshi abakenera ubufasha kumenya ishafungura canke kumenya ahantu ari ubwiherero rero mu kurindira ko ndonka umukozi w'umuhungu uzobura mufashiriza kuri ivyo nakubwiye sivyo yo Paul je nta kibazo nzobikora pe erega ni nako kazi kanzanye ariko nawe uzoca nyene uraba urabona ko akazi nyene kiyongereye kazocira kuri ya system ukageraho kandi gashara gatoyi ariko gakoze wewe kubisanzwe hano uhakora iki ko wirirwa ngaha wicaye je nanje nirirwa ku kazi nkataka umugoroba ninjya zawe nta nizo nkorako akwete no guhama irukakira cyane menga ahubwo uryoherwa kugira uronka akazi ukora undi bwo ntubona ko wawe wembega ubusa ariko mabuja cyari ibintu ntatahuye ego mama wanje muravuga ko je nahora mpembega ubusa ariko nakora aya masuku nayo nakazi ikindi nacyo nawe no kurareho ibintu nawe utabure muraha agaciro uyu muntu wawe je nta nuwonze mama mu bwiherero muri dushe gufungura kugira iki ntabona kandi nyene urumva umuntu atabona ibintu bamukorera icambere kimwe ndamujyana muri toilette si umugabo wanje ndamujyane mu bwogero si umugabo wanje wengaho nta kantu nawe wumvamwo kweri ivyo bintu wumva atari akazi karemereye koso nakubwiye yuko atabona sinakubwiye ko ari kimuga wewe uzopfe kuhamwereka gusa ibisigaye bindi azovyikorera kirumvikana sawa genda rero ukora ivyo waruriye soso nukuri kanongenda bashimire ku bintu muri kumurakora ko kanje
Oya Fico, nta kibazo na kimwe. Nukuri wumva amahoro. Merci. Between the noise and the rush of days, there's a quiet place where love stays, where your name feels safe to say. Bambwiye ko ejo bamukoreye operation. Ubwo rero umwanya n'umwanya toshobora kuronka inkuru nziza. Cyo bigira ibintu kweri natakaje icyizere kweri. Gusa nyine Imana ibikoze nashima Imana n'ukuri. Reka tuvyizere Fico. Je ndizeye ko bizogenda neza. Hama bidahari ikintu nagumye ngambira kukubaza ariko nkabura aho ndabihera. Fico, ujya urinda. Ijyanzo twagwatirije yari iwawe. Kumara umengo uracari moto. Amafaranga angana kujya kose barakuye. Janzo ni gwanje mugabo. Nako nasigiwe n'umufasha wanje. Ariko kwita Imana vuba. Gusa nyine ndashima ko ndi mu maboko meza kujya guhora namwe no kuri asa n'umuntu yahuye na marayika yigendera. Gusa nyine naje ariko nashaka kubabaza. None nko muri bande. Kwereka muri kumurafasha. Bigize hiye hose. Icambere na mbere coco Fico nturi mpumyi. Ego no mwanya urafise ikibazo cyo kutabona. Ariko ihangane ni kesi yo mwanya gusa byose bizogenda neza. Ama rero niwambaze gituma ndiko ndagufasha. Bya naje ntaco nza gutora. Sinzi impamvu numva umutima wanje ugumpatiriza kugufasha no kutagusiga wenyene. Kandi ranje nk'umuntu yumvira sishaka gukora ikintu gitandukanye n'icyo umutima wanje ushaka. Thank you so much. Ibisigaye navyo nitwa Solange. Hama nkaba ndi my husband! Karibu. So long. Karibu mume wangu. I'm so happy to see you. Like nimekumiss sana baby wangu. Oh, me too happy. Wow. Wait. Samini macho yangu ni we ama naota? Ni mimi kama unavyoniona. Habari za siku nyingi. Tell me. Hapana. Karibu kwanza mume wangu. Karibu muziki. Nasikia nina mengi ya kukuuliza. Huyu hapa ni mgeni wetu. Anaitwa Fico, ni mgonjwa wa macho. Ili usiga vugi Kiswahili chenshi kusomba. Wajubis. Unajua karibu sana mgeni. Na mimi kwa majina naitwa Eric. Na nafurahi sana kufahamu. Hapo pole sana kwa leo kutokea. Pole sana kabisa. Shukran jazil. Unajua Kiswahili? Yeah, of course. Wow. Mimi nimetembea East Africa, nimeenda Kenya, nimeenda Bongo. Yeah, vizuri kutembea. Ukitembea unafunguka akili. Akataguruzi nikamenyea pia. Mewangu!